Nyenshubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje kwakira abashitsi bari barongowe n'intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu c'u Burusiya Vladimir Putin, akaba ajejwe amagara meza, amagara y'abantu be no kurwanya ingwara z'ibiza. Iyo ntumwa idasanzwe mu vyo yazananye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yashimye imigenderanire isanzwe ihari hagati y'igihugu c'u Burusiya n'ic'u Burundi, aranagaruka ku masezerano yateweko umukono mu kwezi kwa Kigarama hagati y'igihugu c'u Burusiya n'igihugu c'u Burundi ku vyerekeye guteza imbere igisata c'amagara meza. Biciye muri ayo masezerano igihugu c'u Burusiya kiramaze gushikiriza igihugu c'u Burundi ibikoresho bifasha mu bushakashatsi mu gukinga no gupima ingwara ziva ku biza. Barazana n'abahinga kugira ngo bahe ubumenyi abahinga b'u Burundi mu gukoresha ivyo bikoresho, eka mbere hakaba harawe huguruwe n'ikigo c'ubushakashatsi ku vyerekeye ingwara z'ibiza mu kigo c'igihugu gisanzwe kijejwe ubushakashatsi INSP. Iyo ntumwa idasanzwe Dr. Anna Popova y'umukuru w'igihugu c'u Burusiya yaboneyeho n'akaryo ko gushikiriza ubutumire nyen'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ku nama idasanzwe izohuza igihugu c'u Burusiya n'ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika be n'ibindi bikorwa bikomakomeye bizokorwa, aho mbere hazoyagirwamwo ivyerekeye kurwanya izo ngwara z'ibiza be n'umugambi wo gufungurira abana ku mashuri. Nyen'icubahiro umukuru w'igihugu yashimye ubushuti busanzwe buhari hagati y'igihugu c'u Burusiya n'u Burundi bugaragarira cane cane ku bikorwa n'imigambi igihugu c'u Burusiya kirangura mu gushigikira ibikorwa vy'iterambere vya leta y'u Burundi. Aranabemerera yuko igihugu c'u Burundi kizoseruka muri ayo manama catumiwemwo. Nk'uko rero mubonye muri iyo video, intumwa idasanzwe ijejwe amagara y'abantu mu gihugu c'u Burusiya yashoboye kugendera ejo hahise igihugu c'u Burundi mu gihe baje bazanywe n'umugambi wo gutanguza ikigo mu gihugu c'u Burundi kijejwe amagara y'abantu no gukingira ibiza. Nibaza yuko nk'uko muvyumvise muri iyo video, ni akaryo keza k'u Burundi ko gutangura kwitandukanya n'amashirahamwe mabi yinjiye mu gihugu c'u Burundi atazanywe n'inyungu z'amagara y'abantu, ariko azanye kudutera ingwara. Harimwo n'ishirahamwe bita Gavi rifiswemwo imigabane myinshi n'aba bakoroni, harimwo n'uwo bita Bill Gates na fondasiyo yiwe. Nibaza yuko iyi ni opportunity nziza cane kuri Perezida Evariste yo kuja ku ruhande rw'Uburusiya, na cane cane yuko aba bajejwe ibibiza bamaze kwemeza yuko ngo bazorekura ikindi kiza muri 2025. Nibaza yuko uyu wari umwanya mwiza cane Perezida w'igihugu c'u Burundi kwegera Perezida w'Uburusiya, kandi nibaza yuko vyobaye vyiza Perezida w'igihugu c'u Burundi aciye afata n'urugendo rwihuta rwo kuja kubonana na Perezida w'Uburusiya, bagatangura kuyaga ukuntu Perezida w'igihugu c'u Burundi yogiranira kontra n'igihugu c'u Burusiya, bakarungika abana benshi cane b'abarundi mu kigo kijejwe amagara y'abantu mu bushakashatsi no mu kigo kijejwe guhingura nk'izi ngwara. Murabona yuko ari ingwara bahingura, kuzihingura no kurondera imiti zivura. Duteza kuba natwe dufise abashakashatsi. Iyi rero niya ntuzeye ca gihamana kiza rimwe mu myaka igihumbi, niko ndacitwa. Ni igihamana kiza rimwe mu myaka igihumbi, ni irya mbere Uburusiya bwemeye kuza gutanguza ikigo c'amagara y'abantu no gukingira ibiza mu gihugu nk'iki cacu c'u Burundi. Perezida Evariste twagomba tumwinginge abamwumva mu mushikire, nyen'icubahiro Perezida Evariste,
nta makiriro ujeje kuri aba barutuku atari ukuhiga agatwe kawe n'umuryango wawe n'agatwe k'abarundi bose. Egera ibihugu nk'Uburusiya bitigeze bikoroniza isi bijejwe gukora business mu buryo bwo guhanahana biciye mu nzira nziza atari iz'ubusuma kandi bidaciye mu buryo bwo guketagura imitwe abayobozi b'ibihugu. Ni umwanya mwiza cyane abahanuzi ba perezida bo kumubwira ngo aha tugiriwe igihamana kugira ngo Burundi bwivane ku nkeke z'aba bakoroni bo muri West bama bakekeza Burundi. Iyi ni umwanya mwiza cyane wuko igihugu cy'u Burundi cyari gikwiye kwegerana n'Uburusiya mu buryo budasanzwe. Nico no bivuga ko ariko hari ayandi makuru nagomba duce dusangira ajanye ngo n'umutekano ngo ku gihugu cy'u Burundi. Tukurikira ayo makuru nayo bariko baravuga ngo ajanye n'umutekano duce mu nyuma sesengura mumenye igituma bariko ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi bumenyesha ko hari amakuru bufise yo kwizera ko mu bibanza bimwe bimwe umutekano ushobora guhungabana umwanya wari wo wose. Ubwo buserukizi bwaburiye abanyamerika baba mu Burundi ko bomera magabo bakirinda kuja mu bibanza biteye amakenga. Igihugu ca Amerika cerekanye mu itangazo cashize ahabona ko bimwe muri ivyo bibanza ari hagati mu gisagara ca Bujumbura ahahoze isoko nkuru imaze imyaka irenga 10 ihiye, ubu hakaba hari umusaka. Aho ubuserukizi bwa Amerika buvuga ko hashobora kuba ubwicanyi bukomeye bw'iterwa ry'ibisasu nk'amagerenade. Ibindi bibanza Amerika ibona ko umutekano ari muke cyane ni nko mu ntara ya Cibitoke na Bubanza zihano rubibe n'ishamba cimeza rya Kibira. Amerika yemeza ko ico gice kimaze iminsi kiberamwo imigwano yabitwaje ibigwanisho batazwi, hakiyongera ko n'intara ya Muramvya nayo nyene hano rubibe n'ishamba rya Kibira. Ubugizi bwa nabi bushobora gukorwa hisunzwe amatohoza yakozwe n'inzego z'iperereza rya Amerika, n'ubwicanyi, kunyuruza abantu, kwiba imodoka, ibitero by'ibisasu, ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho n'ibindi. Amerika yibutsa ko abakora ubwo bugizi bwa nabi akenshi babangamira abanyamahanga babaronderamwo amafaranga y'agaciro n'ibindi. Itangazo ry'ubuserukizi bwa Amerika ryerekana ko igipolisi c'u Burundi gifise uburyo n'ubumenyi buke kugira ngo kigwanye canke gikinge ayo mabi ataraba. Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi w'igipolisi kugira ngo agire ico abivuzeko. Gushika igihe twaheza gutegura inkuru, Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi ntiyari bwatwishure. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibwira abanyamerika ko n'igisata c'ubuvuzi kitifashe neza, ko baramutse bagiye mu Burundi bo kwigengesera. Amerika iremeza ko intoreka za politike zihitiye mu Burundi zacureshe, ariko ko agisigaye ubwicanyi bushobora gukorwa umwanya n'umwanya n'abantu batazwi. Hakiyongera ko hakunze kuba n'imikwabu canke isakwa ry'igipolisi bishobora kubuza abanyamerika kwidegemvya. Amerika iti n'imipaka ishobora kugagwa atawimenyeshejwe imbere y'igihe. Ubwo buserukizi bwa Amerika mu Burundi bavuga ko leta ya Amerika ifise ubushobozi buke bwo gutabara no kunyarukira aho bera ingorane ku munyamerika aho yoba ari hose. Abanyamerika basabwa kudatembera mw'ijoro no kutarenga igisagara ca Bujumbura guhera saa 12 z'umugoroba hamwe no mu mutwenzi imbere saa 12. Umwe mu bategetsi atashatse ko amazina yiwe amenyekana yabwiye ijwi rya Amerika ko Amerika yarengeje urugero, kuko kubwiwe iryo tangazo ryerekana ko Uburundi bwafashwe nk'igihugu kiri mu ntambara. Ico bikoze bamwe mu bahinga mu vyerekeye umutekano no kugwanya ibigwanisho bito bito bitembera mu banyagihugu mu karere k'ibiyaga binini babona ko Uburundi budakwiye gufata minenegwe ako kagohe Amerika yavuniye abayo. Jean-Claude Senzinkayo atwara ishirahamwe MIRPD rigwanya ikwirakwira ry'ibigwanisho bito bito mu minwe y'abatabifitiye ububasha. Nk'ingenzi zaje zisanzwe zigendera Uburundi zica zitangura gucika intege kubera ko baba bamaze kumva yuko ivyo bibanza atamutekano urimo. Ni ukuvuga yuko n'abanyagihugu nabo nyene baba muri ivyo bice vyavuzwe umutekano wabo ututangura kuba nk'utameze neza, kuko baca batangura kuvyiyumvamwo bafatiye kuri ayo makuru. Ahacu rero muri MIRPD tugasaba ko leta y'u Burundi ibicishije ku bashinzwe umutekano eka ndetse n'umunyagihugu ubwiwe bategerezwa guca bakora ibishoboka kongereza umutekano muri ivyo bibanza vyavuzwe, ko aya makuru yatanzwe atofatwa minenegwe ngo abantu baze bibuke kuyora amaraso yamaze guseseka.
ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ico leta y'u Burundi yoshikiriza kuri iryo tangazo ry'ubuserukizi bwa Amerika. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yatwishuye ko atakinini yo bivuga ko ijwi ry'Amerika ryamubajije insiguro yoha ayo makenga ya Amerika. Ntagwamiye asigura ko ataco leta y'u Burundi iragera kubishikiriza ko gusa amashami yigenga avuga ko ibihugu byose ubuserukizi bwa Amerika bwagiye buragabisha abanyagihugu babwo kwiyubara bwaba bufise amakuru akwiye kubwicanyi bushobora kuba. Ugasanga hamwe hakozwe ibitero by'imigwi y'iterabwoba, ahandi hakozwe ubujagari butandukanye bugahitana abantu n'ibintu by'igihugu. Hari imigwi yagira atera Burundi iturutse muri Kongo, hakaba mbere n'imigwi usanga icumbitse muri Kongo ari y'abarundi, hakaba n'imigwi usanga yagira ava mu Burundi igatera mu bindi donc no kuvuga ko iyi migwi irambukiranya imbibe. Niyo mpamvu rero twasaba ko leta y'u Burundi n'umurundi wese ariko aratwumviriza bacungere kandi bakomeze umutekano w'umunyagihugu. Ubuserukizi bwa Amerika bwasiguye kandi ko umutekano muke uri mu buseruko bwa Kongo hamwe n'imishamirano hagati y'u Rwanda na Kongo bishobora kubangamira umutekano mu Burundi mu bice ivyo bihugu bitatu bihuriyeko. Mu kiganiro aheruka guha abarundi mu kwezi guheze, umukuru w'igihugu yatangaje ko igihugu c'u Burundi ari nyabagendwa kandi ko umutekano wifashe neza mu mpande zose z'ubutaka bw'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yari yagabishije aboshaka guca intege abashaka kuzana imitahe yabo mu Burundi canke abagishaka kwambika isura mbi igihugu arongoye kuva mu mwaka wa 2020. Pierre Claver niyo nkuru ku bw'ijwi ry'Amerika. Nk'uko rero muvyumvise abajejwe imigenderanire n'amakungu canke nova abaserukira Amerika baremeza yuko ngo mu gihugu c'u Burundi umutekano utifashe neza, bakavuga yuko ngo hahoze isoko bakadonda ibice vyinshi baburira ngo abanyamerika baba mu gihugu c'u Burundi. Noneho bakavuga yuko ngo igipolisi c'u Burundi ngo nta umenyi bukwiye gifise bijanye n'iperereza. Iperereza naje narakivuze, ariko abarundi bemera ibivuzwe n'umukoroni, bivuzwe n'umurundi nkabo ntibigera bavyemera. Naravuze neza yuko igihugu cyacu c'u Burundi ata buryo bw'iperereza bukwiye bafise. Ico genda bivuze muri audio ndibuka abagabo bamparirije yuko ngo mbavuga ivyo ntazi, ndiko ndavuga yuko igipolisi ikigo c'iperereza c'igipolisi cama gitandukana n'ikigo c'iperereza c'igisirikare, ariko kandi bose bagashobora guhanahana amakuru biciye mu nzego zitandukanye zikomeye. Ivyo bintu rero mu Burundi ibigo vyabo vy'iperereza mu ncamake bibaza yuko iperereza ry'umugambwe ari naryo ry'iperereza ry'igihugu. Turabizi neza ku vy'ukuri yuko ata bushakashatsi bukwiye igihugu cacu gifise bw'iperereza, nta bumenyi bukwiye, nta training zikwiye bakora, urumva ntabwo nyene turinzwe n'Imana. Mugabo rero reka turabe kubera iki abanyamerika aribo bihuta kumenya yuko igihugu c'u Burundi kidafise umutekano ukwiye. Abanyamerika ivyo bintu bariko barakora ni manipulation, ntabwo ndavyemera jewe. Ni manipulation kugira ngo batere ubwoba unyene icubahiro President Evariste, amutere ubwoba ati ukuntu tubibona aho bigeze, kandi turazi yuko abo bariko bapanga kudurumbanya umutekano ni prating. Abazoba bariko barabikora bose ni bande bariko barabaha ibigwanisho? Nabo bakoroni mbe na Kagame. Abo bazungu b'abanyamerika, abo bazungu b'abanyaburayi nibo abo bantu bariko barategurwa gutera Uburundi, bariko bategurwa nabo nyene bariko batanga ayo makuru babimenyesha. Leta rero y'u Burundi ikwiye kumenya na cane cane yuko Amerika yabonye yuko Ubushinwa bwashoboye bukaba bushitse Burundi gutangura ivyo bikorwa. Aha niho President Evariste n'ababahanuzi biwe bakwiye kuca bamubwira ati aho kubisemo igitego. Vyari bikwiye kaca yibanda vyihuse President Evariste abamuhanura bari bakwiye guca bavuga ati kuva ubu nimba dufise ikigo kijejwe iperereza kidashemeye, bari bakwiye sinzi igituma dufise ubutare bw'ubuntu bubwibwa na babunyoni n'abandi bose bitungisha mugabo butibwa mu nyungu z'abanyagihugu. President Evariste yari akwiye guca agenda agasaba Uburusiya n'imiburiburi itimu ijejwe itimu ivyeje vya uperereji mu ntuze mu bijanye na communication, kuko murazi prating zose ibintu vyose biba biriko birakorwa
ibintu byose biba biko bikorwa bicishijwe mu matelefone. Ubu niko ibintu biri, imipango yose abantu bakominika ku matelefone. Yarakwiye kugenda ku Burusiya akabusaba imfashanyo z'umugwi ujejwe gusuzuma amatelefone, abantu babishoboye neza bakorana na kampani za telefone. Yarakwiye guca agenda kubasaba akabemerera kuzoza kwimba ubutare, akabubemera ati muzoza mwimbe natwe dukorane imyaka iyi, akabareka. None ahandi ho tubufise mu kuzimu tuko turicwa bimaziki. Ikindi naco yarakwiye gutyoza ngo amagara y'abantu ngo ntibikwiye, ubwo bashaka bari n'umugambi wo gushaka nyene n'umugambi bafise wo gushaka gukora iki, novuga kuburizamwo uwo mugambi abarusiya bafise. Ubwo bashaka Amerika ikorana na wa mwicanyi wa murozi mukuru yitwa OMS, munabizi, bace bakorana ati rero ati kubera mudafise n'ubumenyi bukwiye ati mfashanyize twashaka dusabe nyene cyubahiro President Evariste izi mfashanyo abakoroni b'abanyamerika n'ayandi makungu bibisuma bagiye kumuzanira bitwaje ngo baje kumufasha ngo ivy'umutekano ngo n'intuze ngo n'amagara y'abantu abirabe neza. Nabandanye urugendo atanguye n'Uburusiya, ahubwo yarakwiye kuzogenda agahitana Vladimir Putin bagaca baja gutemberera Kim Jong-un, bakaraba Kim Jong-un ubushakashatsi afise. Kim Jong-un ejo bundi bamubaza umutima, amara amezi biragwaye mu gihugu iwe, igihugu kitaronka imfashanyo nimwe ivuye mu bindi bihugu, mu gihugu gifise abaganga benshi, mu gihugu gifise aba scientifique benshi, mu gihugu bashobora guhingura ibigwanisho rutura na Amerika itinya, kandi bakabihingura babivanye mu butare bwabo biyimbira. Aho hantu niho hantu mbona twe dukeneye imfashanyo. Leta y'u Burundi niyamamure aya mafia y'abasuma babesha ngo bakunda amahoro kandi ari amansi b'isi, abiyamamure ko kuvyukuri areke gutinya, nakorera ugabo, areke gutinya, nakorane n'ibihugu bishoboka. Abakoroni nkuko Samuragwa nkuko yabirazwe akabwirwa ati aba bansi bacu ati iyo inkoko itangure gucudika n'ibisiga ibigiye guhona, nuko biri ntakwiye kuhicudika nabo. Nabandanye urugendo rw'Uburusiya, nipfuze yuko mu rugendo ruzokurikira Perezida asohoka igihugu, ntazosohoka igihugu agiye mu gihugu icarico cose asesagura ekonomi y'igihugu ku bihugu bitwanka. Nibaza yuko azosohoka igihugu afitaniye umubonano no kubonana na Vladimir Putin kugira ngo bumvikane ivy'umutekano w'u Burundi, nkuko abanyamerika n'abaeuropeye na Canada bishize hamwe bakaja kubaka ambasade mu Rwanda ngo yo kurereka ngo abarusiya. Uburusiya na Perezida nugende mu Burusiya ubwire Uburusiya nabwo buzane ambasade mu Burundi yo kurereka natwe yo kurereka abanyamerika. Kubera iki? Kubera ko abanyamerika bafise umugambi wo kuvurunga akarere. Wewe baguhaye kuyobora ko karere, ibi bintu utabigendeyemo neza bizoguhitana wewe President Evariste, kandi ntibinazoguhitana gusa bizoguhitana abirabure benshi mu karere. Bafise umugambi wo kuduhonya nkuko bagize abanya-Iraq, bafise umugambi wo kuduhonya nkuko bagize muri Afghanistan, ibihugu byose bagiye batera nkuko bagize za Libya, niwo mugambi bafise. Rero President kweri Evariste na President Tshisekedi ni mwihome kuri China, mugiranira amasezerano akomakomeye kuri China, no kuri ku Burusiya mwihome ku Burusiya, mugiranira amasezerano akomakomeye mu Burusiya. Abasirikare Kongo ikeneye ni buri gende igura abasirikare mu bindi bihugu biri kure cyane bitari ibihugu byo mu karere, mpaka iriya ntambara ihere. Iriya ntambara yo muri Kongo nyene cyubahiro President Evariste, iriya ntambara si y'abakongomani gusa, ni n'iy'abarundi. Ntiwizere wibaza yuko ivyo bariko barashaka gusambura Kongo ngo bayigabanganye mu duce, wibaza yuko Kongo igabanije mu duce tuzohasigara abahoro twebwe Barundi. Barundi kazi, namwe Banyarwanda kazi mwese ndabashimiye cyane kuba munkurikira, kandi ashimiye cyane gose Abanyarwanda benshi muri ko murakora subscribe aho muri hose. Ndabashimiye cyane, ndabakengurukiye, mubandanye gusangiza video zanje n'abandi, ariko kandi bandanya kubibutsa ibi bintu tuko turacamwo, nubwo tuzi abari ku gatwe babijejwe bo kuduturatuza no kudukomesha no sinzi n'amajambo novuga ku vy'ukuri yo kudutuntuza, kutwica, kutwomora, kutuyerayeza tuyerera mu mashamba tugira nti vyose nta bantu bamwe bakora bitera. Bariko bakoresha Kagame na Museveni, ariko nubwo bakoresha Kagame na Museveni, ababiriko barakoresha Kagame na Museveni n'aba bantu nyene n'aba bakoroni badukikije, n'abanyene babesha ko badukunda, abanyene babesha ko bakunda Imana, abanyene babesha ngo n'abasenzi, nibo bansi ba mbere bacu. Rero ni umwanya mwiza ku vy'ukuri
kwikangura abaperezida bacu bakikangura mu kubakunda amahoro bakikangura bakitandukanya none ushobora gukorana n'abanyamerika gute kandi uzi ko barakorana n'uri karica abakongomani ntibishoboka ntacyo uri kuraruhuruhira rero jewe uyi migenderanire y'abarusiya mwabonye nayishimye rwose numvise nezerewe reka nababwire urugendo rwa kaga rwanteye akabonge mu mutima ako kabonge rwanteye nico kimwe na cagihe barungika sinyehe ngo naje mu Burundi kwizihiza ngo independence kandi yiwabo batayizihiza kaje Burundi ku rupfu rwa president ariho president waca citavye Imana inkuru nziza bagaca bazana ifumbire y'umunyarwanda ngo ije ngo mu gihugu cyacu ngo gukora umunsi mukuru wa independence mu gihe bobo wabo bawase mu gihe bobo uwabo bawase mugabo bakaza kuvuga ngo baje kwizihiza iwacu vyarambabaje n'uru rugendo rwa Kagame sirababaje n'urugendo rwa Kagame mu Burundi kuko mu Burundi yari ngombwa ngo aze muri nama nababaje n'ukuntu bamwakiriye imbonera kure z'u Burundi zibesha ngo zomumesa ziririmba uburirimbo butabaho mugabo zerekanye ubunyantege nke budasanzwe bwo gufata umwami w'ubushetani bakamuvyinira bakamwakira umenga ni sekuru atashe mu Burundi ariko ntibitangaje turazi ko hari abanyarwanda benshi bari muri leta y'u Burundi mugabo abarundi benshi muri abarundi pire ntimubamukwiye kwerekana ubunyantege nke nkaburya kugeza naho muza kuvugiriza ingoma mutindi mutamba mutarika amayebe muyebe vya hirya no hino muvyinira umutindi nk'urya ngo muri n'uwo mwakiriye hama president Evariste nawe amenye izi politike z'aba bakoroni ntizikoreshwa n'umutima mwiza ivyo bintu byo kwigira ivyubahiro ibinyabufura n'ibindi by'umutima mwiza siko bikorwa izi politike na diplomasi z'aba bazungu zisaba kwimvira cyane no kuba serious no kudatinya rero egera Vladimir Putin yaba kubise mu Burusiya bose yabanesheje Vladimir Putin wibuke ko bamutoye ngo aze kubafasha urugamba muri Iraq yaragiye arubafashe mugabo uko yarubafashe abakomando biwe begeranya amakuru bamuha amakuru y'ukuntu bubi aba bazungu bafise n'ububeshi bwabo muri Afghan bigenda uko mwibuke ko hageze n'igihe Vladimir Putin abasirikare biwe bakavayo imbere y'uko abanyamerika bavayo bigenda uko yamaze kubona yuko umugambi wabo atari kuvyukuri intambara yamaze kubona ko umugambi wabo atamwasi numwe muri ivyo bihugu bagenda bahigamo ahubwo ari abantu bapandikiza nk'ivyo bagomba gupandikiza i Burundi baheza kubapandikiza ati mwe muzoripuraha muzaripuraha hanyuma muheje kuripuraha naha mu duce tuza tuvuga ko tuje gutabara nuko bigenda n'ivyo birindiro bababwiye Barundi kazi mu nyumva ntimugatinye ivyo birindiro bababwiye ngo bikeka ngo ahagwa ahubwo ni murabi igihugu cyose imbibe zose aho bababwiye siho bazotera abasirikare n'abapolisi bazofyura amaso barinda aho bababwiye kumbe bariko bagomba ko mu raba kure cyane yaho bababwiye bariho mushira amaso niwo mugambi bafise raba kure yaho bababwiye babandi nabo bakoreshwa nk'imbonera kure narabasiguriye imbonera kure n'abatari imbonera kure abafondateri b'imbonera kure ababiba ababubatse amazu ababubatse amahoteli bari ya Reveriyano n'abandi bose nibo mbonera kure nibo baridera imbonera kure ariko abakoreshwa nk'imbonera kure bamwe bararirondo bafise ubustimu bw'ubutara bifutse akarengeti bakanye bafise nte baryama hava bararubusa bariya n'abakozi bakoreshwa nk'imbonera kure namwe mwabakozi mukoreshwa nk'imbonera kure nkuko mwamye mukorera ubusa ariko mugakorana umwete bandanye uwo mwete kuryama mu nziva iri wanyu bisumba kuba mwibati mu gihugu c'abandi kuba mu nziva iri mu gihugu iwanyu bisumba kuba utwaza imodoka imeze ukuntu mu bihugu by'abanyamahanga rero hako mu b'impunzi ni mwemere mubandanye ariko hazogera igihe Imana izane abarundi bakunda abarundi bose hazogera igihe umuntu yitwa imbonera kure adakoreshwa ku buntu atakintu bamuhemba bazogera igihe hagera igihe ibintu igihugu kidandaza bigirira inyungu buri murundi wese bitaja mu mifuko yabakeya gusa hazogera igihe buri murundi wese yumva mu kari umurundi umunyamahanga nawe tukamuha intebe yiwe yo kumva ko ari umunyamahanga tumwubaha ariko adaca ducinyiza ngo yame ariko aradutera akajagara adutera intambara izi ntambara ni bande bakorana mu gihugu cy'u Burundi nabo banyamerika nabo bakoroni nabantu biyitwa ngo na societe civile y'abahima bavukiye i Burundi ariko bakanka gukunda Burundi bwabarenze bakanka gukunda Burundi bwabigishije bakaba babandanya kwiheka na kiringa imashini y'Ikigali nibo babo bariko bakorana nabo bababwira ngo hariho ngo abagiye gutera nta ntambara nta murundi n'umwe nziya nk'u Burundi nta murundi n'umwe nzi yipfuza gusambura Burundi abantu bose bifuza gusambura Burundi babesha ngo n'abarundi nabo bantu bahavukiye
bavukiye Burundi bakita abarundi nk'uvyo bako barakora muri Kongo ariko tuzi ko bavuye mu bindi bihugu vyo hanze na cane cane igihugu c'u Rwanda ariho benshi baje bava rero barundi kazi mu kazi umutekano cane baba polisi mwahora muharira ngo iperereza ngo murarishoboye murumva yuko babagaya ariko babagaya kubera ko abo hejuru top hejuru harimo na president bagomba kwipendekeza kuri aba bakoroni ari nabo babicanye bakirengagiza ibihugu nk'Uburusiya bishobora kudufasha kudukingira rero nuko biri ariko mumenye imigambi yose ko arapanga mu karere bashaka batesha umutwe president ikibazo cyo kwiyumvira Kongo neza ntikimuzemwo bavuruga Burundi baca bamubwira ati rero kuri mu ntambara yawe reka dutore uwundi muntu bace bagenda bace batora Museveni ati reka Museveni abari wayobora ivya Kongo kuko we nawe igihugu cawe kiri mu ntambara niko abakoroni bameze hanyuma nyene Museveni aheje kukiyobora ivya Museveni na Kagame murumva ukuntu bizoca bigenda barundi kazi abanyarwanda kazi mwese mukurikira iyi channel ndabashimiye cyane reka ndabareke mwirigwa amahoro y'Imana canke murara amahoro y'Imana aho muherereye ariko imigambi niyo burya ngo nimba ngo nta impuhwe umuntu wumvise umuntu ngo agirira impuhwe umwana wawe wowe utazigize ngo ucumenye yuko agomba kumukwiba nuko biba biri ariko abumviriza aya audio yacu muza muraraba president kuvyukuri mu muhanura amenye ko atabucuti na butoyi buzova kuri aba bantu natwe turabirabure turi mu bihugu vyabo baratwanka urunuka ico cotuma rero wimvira ko abantu bawe bari muri ibi bihugu babanka bagaca baza gukunda wewe wibereye iwawe ico kintu kuye kuciyumvira nta rukundo na rutoyi aba banyepolitike b'abakoroni badufise ko atari kuduhonya no kuduteramwo ingwara n'ingeso zinuka nta bindi rero barundi kazi abanyarwanda kazi dukoma urusyo dukoma n'ingasiro twibuka neza yuko abari kubakoresha Kagame na Museveni twibuka yuko abari kubakoresha n'abandi bose hariho iyo tuvuga Kagame na Museveni tuvuga turavye ivy'intambara ariko ntituriko turaraba abo bakoresha mu mpisho biga bigo civile biga bigo vya societe civile biriko bisunika ideology ngo uburenganzira bwa umuntu yemerewe kwiyica mu ncamake ugiye kwica umwana wawe ari mu nda umukobwa wawe canke umuhungu wawe nawe bawiyishe ngo umuntu aremerewe kwiyica ngo umuntu areme ibintu vy'ibigeso binuka bariko baratuzanamwo izo societe civile zakira ibihumbi vy'aba bakoroni zituzanamwo abo bose nabo n'abansi b'ibihugu vyacu ntimwibaze ngo abasi b'u Burundi gusa ngo nabo bashora intambara kuko nizo ntambara zishobora guhagarara zikaza guhagarara n'akana k'agahungu gasigaye karongora kandi kana n'akana k'agakobwa gasigaye karongora kandi kana zishobora guhagarara barazanye n'uburenganzira tumuvye yashonje ashobora no gukerera umwana we kamubaga nkuko ubu utubona muri Amerika mu mwaka wose hashobora kuzimira abantu barenga 600 b'abana tutazi yo bagiye mwibaza ko bajahe 600 mu gihugu kizima bakazimira ibihumbi simvuze ngo abantu 600 muje kuri Google mwirabire namwe ati mushire muri Google ati mu mwaka hazimira bangahe shira muri Google ati mu mwaka uheze muri 2020 hazimiye abirabure bangahe abagore bangahe abana bangahe hazimiye abazungu bangahe muri abantu bazimira abantu bajahe hari abantu ushobora kubana n'umuntu wibaza ko ari umuntu nkawe kumbe n'umuntu wa shetani rero ivyo ibihugu vyacu kuzamwe amahoro mugayo ayo mahoro akaza kuza ivyo bitango na mahoro ivyo bindi navyo bapandikije bisigaye bihari ushobora gusiga abana batanu muhira batavuga sanga batata abandi babatwaye kubakerera utazi ababatwaye kandi ibyimba vyabo bikaruhukira he muri aba bakoroni nyene bikongererezwa abantu babo uru rudandazwa intuze iriko irakora Red Cross ikabandanya kurukora higenda ku mashure y'abirabura kavoma ubwana bwacu babifitiye ibiro bike ibiro 20 n'ibindi 30 n'ibindi 40 bakabuvoma amaraso bakuzuza amadobo bakazana muri Hollywood kudandaza mu za cosmetic product za beauty n'ibiki n'abandi bose babishaka n'abashaka kubaho barambe bakanwa amaraso y'abana bacu ivyo byose bikabandanya none igihugu kirimo ivyo biza byose wumva wocu uvuga ngo nubwo intambara itahari igihugu cyo bakiri mu mahoro gute amahoro bugerangwa n'ibintu byinshi so kuvuga gusa ngo nuko wicaye utumva urusoro ruturika no kwicara utabona umwana wawe no kwicara ugasanga umwana wawe bamwivye canke umwana wawe ugasanga hari ibindi bintu vy'ibigeso vy'ibisatanike yazanye mu rugutazi ivyo byose si amahoro twuba turiko turababona ivya Afrika hari ibintu byinshi rero byo kuraba ntidusamazwe n'intambara gusa ntidusamaze bantu b'Imana n'intambara gusa ariko turabe n'ibindi by'intambara nto bariko baratuzanamo kudusugumiramo ku ngufu tudashaka navyo tuvyiyamamure izi societe civile zigenda zibundabunda inyuma y'abansi nabo nyene ni kuzituma gatoki ariko twibuka yuko neza baheje kudusambura inyungu nibo guko nibo bazosigara bagirante
baza kwimba ubutare mu gihe bamwe muri twebwe bazoba barembejwe n'imigera ya sida abandi n'ibiyayura mutwe abandi bagwaye ibigwara babara bateye ibishinga bagwaye ibigwara urumva umuntu wese aririra amagara yiwe atakiririra ivy'igihugu niko bazotubwira bace baronka opportunity zo gusanzara mu gihugu cacu rero batangure kwimbagura aho bashaka batwiba ibintu byose babwira president ngo nivyo babonye amenye yuko babibonye kubera bari bo babipanze kandi amenye yuko aho bapanze ko bigiye kubera bishobora no kubera handi ico kintu abarundi n'abarundi kazi mwese mukimenye anyway reka ndeke kubarambira maze gusezerana ndibaza kabiri munyihanganiye cyane mugire umunsi mwiza rero mwese mukore subscribe mukore share mutange commentaire